Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyigishwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane ari kuvugwa mu Burundi muri uno mugoroba, aho ibintu bitoroshe na gatoya mu bihangange bikomakomeye bikomoka muri CNDD-FDD, aho hari amakuru avuga ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bushobora gutembagazwa umwanya uwo ari wo wose. Mwarumvishe ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ariko arasozera igikorane ariko arashimira Imana ku myaka 4 amaze ku butegetsi. Mwarumvishe amajambo akomeye kandi ateye ubwoba yashikirije, aho yavuze ko kugira ngo igitoro kibure mu gihugu c'u Burundi atari uko Uburundi bwabuze amafaranga yo kugura icyo gitoro, ahubwo avuga ko hari umutegetsi ukomeye cane wo ku rwego rwo hejuru watanze itegeko abuza igitoro ko kiza mu Burundi, aho yasiguriye amahanga yari guha igitoro Uburundi akababwira ko igitoro kitakaza mu Burundi kuko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bugiye gutembagazwa. Ayo n'amajambo Ndayishimiye yavuze, ariko mu by'ukuri abamwegereye ndetse n'inzego z'iperereza zitandukanye ziri ngaha mu gihugu c'u Burundi zikimeza ko yayivuze byamaze kumurenga, ibintu byamaze kugera ku murindi ukomeye cane. Mu by'ukuri Perezida Evariste Ndayishimiye abatari bake baribajije kuri ibyo bintu yavuze, aho yanavuze ko agiye kureka indongozi zikagumya zikanyuruza amafaranga ya leta, kandi akavuga ko atabo azigera ahana, aho yavuze ko azabareka kugeza bose bajyanye. Ibi nabyo bikaba byarashavuje abarundi batari bake, babona ko igihe kigeze kugira ngo bakureho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. None abatari bake bari kwibaza, uwo mutegetsi ushaka gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye waba warabujije igitoro kuza mu Burundi kugeza aho abarundi bari mu magorwa angana gutya arinde? Bamwe barakeka ko ari Gervais Ndirakobuca, abandi bagakeka abandi bategetsi bakomeye cane harimo na General Silas Ntigurirwa ndetse na General Prime Niyongabo, ariko nanone amasoko adushikira hakaba yatubwiye umujenerali ukomeye cane waba uri ku isonga ry'abashaka gutembagaza ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye. Murazi umutegetsi wavuze ngo njewe nzobivuga ngende ntabyo zokwiremereza. Ikibi nuko novuga amakosa, mugabo ukuri ndakuzi nzokuvuga, nta n'ikindi rwose nzakuvuga. Ayo majambo yavuzwe n'umushiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika, akaba yaranavuze ko atanyishu afise ku bibazo bijanye n'igitoro, aho yavuze ko abagifashe mu minwe ari bakwiye kubazwa ibyo bibazo. Ayo majambo nanone abatari bake bari kwibaza impamvu yayavuze, ariko nanone abegereye Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yarabashavuje ku rugero rukomeye cane, kugeza naho biyumvira guhita bamukura, ariko nanone bakabona bamukuye ibara ryaba riguye. Ariko nanone Gervais Ndirakobuca akaba yarashatse gutanga imihoho, ariko amakuru adushikira ava mu ibihangange bikamubuza, kuko bishaka kumukoresha mu buryo bwo gukura Perezida Evariste Ndayishimiye ku butegetsi. N'amakuru menshi twabateguriye ahambaye cane avuga ko muri uno mugoroba ibintu bitoroshe ku kirimba c'umukuru w'igihugu, aho umwanya uwo ari wose ibara rishobora kugwa. Byose nyine tukaba tugiye kubashikiriza tunyuze kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ubashikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Gervais Ndirakobuca ati njewe nzobivuga ngende ntabyo nzokwiremereza. Ikibi nuko novuga amakosa, mugabo ukuri ndakuzi nzokuvuga, nta n'ikindi.
Perezida Evariste Ndayishimiye ati nawe nzi umutegetsi wabujije igitoro kuza mu gihugu c'u Burundi, ariko ikibabaje nuko yavuze ko yamuhariye, akavuga ko adashobora kumukomakoma kandi akavuga ko adashobora gukomakoma abasuma batandukanye bariko barahemukira igihugu c'u Burundi kugeza aho ubuzima bw'umurundi bugeze ahantu habi cane kubera intwaro mbi ihari ya CNDD FDD. Bamwe n'abandi baribaza uwo mutegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye yatinye ku buryo abona ko ariko arahemukira igihugu ariko ntamukure, abandi bati niryaremetanya amaze igihe akora n'ubundi arashaka gufata Generali Gervais Ndirakobuca amupfunge nk'uko yapfunze Generali Arengiyome Bunyoni amwagirije ibyaha bikomakomeye harimwo n'ibyaha by'agacamutwe birimwo ibijyanye n'uko yanyuruje igitoro agatuma kitaboneka kugira ngo abarundi bagumukane ubutegetsi buhari. Ibi byose mu nyuma abarundi barabonye ko ari remetanya yakorewe rikomeye cyane, kuko amaze gukurwa amabanga akanapfungwa igitoro aho kugira ngo kiboneke cyagiye kibura kurusha uko byari bimeze. Akaba ariyo mpamvu abatari bake bemeza ko Ndayishimiye rwose ibintu ariko arakora biteye ubwoba kandi bibabaje. Ni bande babahe amaboko imugongo mushiranganji wa mbere ku bibazo byinshi muri kino gihe Gervais Ndirakobuca aranuma, aramutse avuga naho arerekana ko we ataco ashoboye, ashima kuvuga ukuri akerekana ingorane ziriho ariko akaba nta ngingo ari bufate. Amakuru dufise aremeza ko Gervais Ndirakobuca atorohewe na gatoya, arazi imigambi yo kumukura, aramaze no gushaka gutanga imihoho. Ibihe si byiza kandi nawe nyine ntabihisha, ariko aravuga umengo ari muri societe civile, siwe mukuru wa leta. Kera twari tumuzi nk'umugabo afata ingingo kandi urinda ku rugero rukomeye cyane, none abatari bake baremeza ko ibintu aho bigeze ku murindi ukomeye cyane, kandi abatari bake bakemeza ko byanga byakunda hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Gervais Ndirakobuca ategerezwa kuvamwo umwe, kuko biraboneka neza ko inkuba zibiri zidasangira igico. Ndayishimiye arashaka kugezayo ibihangange nka byose bikomoka mu mugambwe uri ku butegetsi, bityo bigatuma ibihangange nabyo byongereza ingufu zo gukora ibishoboka byose kugira ngo bakoreho Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko babona neza ko atamugambi n'umwe mwiza afisiye abahoze barwana muri FDD. Akaba ariyo mpamvu hari amakuru avuga ko ibintu bikomeye cyane ku kirimba c'umukuru w'igihugu, kugeza naho Perezida Evariste Ndayishimiye yahinduye abamucungera umutekano, ariko bikaboneka neza ko byanga byakunda ibiriko biraba bishobora gusiga bisambuye igihugu c'u Burundi. Narirya abatari bake bemeza ko igihugu c'u Burundi cyamaze kugera ku mfiro. Urubanza rwa Generali Arengiyome Bunyoni rurabandanya kubyura impari mu banywanyi ba CNDD FDD, aho bumviye ko imburano zagenze. Hari ababandanya kwemeza ko runo rubanza ruhagaze ku inyinyurana rya Ndayishimiye na Bunyoni kurusha kuba urubanza rw'ukuri. Umwe mu bagumyabanga yegereye umuryango w'umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye atanga akarero kuri Generali Gabriel Nizigama yahagirijwe ibyaha bimwe na Bunyoni, araheza arahanirwa mu muryango iwe, mu nyuma arababarirwa aranasubizwa mu mabanga y'igihugu kandi ahambaye. Ubutumwa bwe bugira buti: ndakuramukije, njyewe ndi umunywanyi wa CNDD-FDD kandi ndi mu bantu bahora bakwanka urunuka. Kuva utabarije Bunyoni ngo ntiyicwe, naratahuye ko ibyo batubwiye kuri wewe atari byo na gatoya. Nasanze koko ugwanira agateka ka bose. Njyewe ndi umugumyabanga yemera kandi ashikira abakomeye muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ndazi neza ko Bunyoni yaguhamye kumbure, ndazi n'ibyo utazi yoba yaragerageje, ariko nticabujije ko umutabariza n'umuryango wiwe. Ico tuzohora tukwibukira ko twese nuko nyine ukorera abarundi bose utarobanuye. Narakurikiye aya makuru umaze iminsi utusangiza ajanye n'urubanza rwa Bunyoni ndetse n'inyinyurana n'ihangana ririko rirabera mu bihangange bikomeye cyane bikomoka muri CNDD-FDD. Hari benshi batangaye bumvise ko General Emmanuel Ndayiziga na General Silas Ntigurirwa bahisemwo kuburira Bunyoni kugira ntiyicwe. Kirya njewe ndacemera ntibari bashigikiye ko
Bunyoni yicwa habe na gatoya. Na jewe aho nari urya munsi kw'igenekerezo rya 16 Ndamukiza 2023 nari namenye ko hari ibiza guhinduka. Jewe ndi umuntu muto ntako nari gushikira Bunyoni ngo ndamuburire, ariko iyo mba ndabishoboye nanje mba narabikoze hakiri kare. Turumva ingene bagiriza Bunyoni ubukozi bw'ikibi bwo kunyonora amatungo ya leta. By'ukuri nk'uko Bunyoni yabisabye, ubu boja gusaka abajenerali b'abasendefd hosigara bangahe? Ni bangahe botofatwa n'ico caha? Ni benshi cane tuzi ibyo bibye n'ibyo banyegeje mu mihana yabo ariko badafatwa. Nimwabikenera tuzobabwira mwibanga, ariko ikiboneka nuko nta mujenerali n'umwe ukomoka muri CNDD-FDD utarasahuye itunga ry'igihugu. Dufate akarero kamwe gusa. Ni ukubera iki abafunze Generali Arenguiyome Bunyoni bakareka Generali Gabriel Nizigama kandi bari bakuriwe umunsi umwe bakagirizwa bimwe? Yoba ari kubera Gabriel Nizigama batazira Tibia ava hamwe na Angeline Ndayishimiye? Ibi bintu biratangaje kandi biranateye ubwoba, akaba ariyo mpamvu benshi babona ko urubanza rwa Bunyoni rurimwo igipfungu gikomeye cane, benshi bakanabona ko byanga byakunda ibiriko biraba biteye ubwoba. Benshi bakemeza ko uyu mugambwe CNDD-FDD waba ugiye gusamburwa n'abawurimo. Hari ibyo mwebwe mutamenya. Murazi ko Generali Gabriel Nizigama yari umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu. Muribuka ko yakuriwe isaha imwe na Bunyoni. Ico mutamenye ni inkoni Tibia yakubitiwe muri Ntare House mu biro by'umukuru w'igihugu. Gabriel Nizigama yafashwe asubiye mu biro agiye gutora amafaranga menshi y'amadolari yari yarabitse mu biro iwe. Baramuretse arinjira, agezeyo aca arafatwa. Ikubitwa ryiwe ryahagarariwe na Generali Jules Ndihokubwayo yagendanira umukuru w'igihugu. Kandi ico gutangaza abo bose barafitaniye ubucuti mu miryango. Amafaranga yanyegeje ntiyayatoye, yarakubiswe arashaya avayo ari intere. Burya mu byamukuye harimwo ubusuma butagira izina. Gabriel Nizigama yari ageze aho akoresha izina n'umukono w'umukuru w'igihugu mu kwiba. Perezida Ndayishimiye yarasanze Nizigama yarashobora kwaka amahera imirwi itandukanye y'abantu n'amasosiyete mu izina rya perezida. Burya ibara ryaraguye mu Burundi, abarundi ntibabimenya. Avuye gukubitwa muri Ntare House, Gabriel Nizigama yabaye nk'uhungiye iwabo aho bita Mucamumanda muri komine Rutegama intara ya Muramvya. Aho yamaze amezi 2 bamuvura bamukanda kubera yari amerewe nabi cane. Ibi bintu byaranatumye umuryango wa Angeline Ndayishimiye ucanamwo n'ababanyi n'inshuti ndetse n'abo basengana. Ibintu byarakoze ibintu bikomeye cane hagati y'ababanyi ndetse n'abo kwa Angeline Ndayishimiye. Ishengero Angeline Ndayishimiye n'umuryango we basengeramo ryiciyemo kabiri kubera ibyo bintu. Ariko raba Generali Nizigama we aridegembya. Ubu amarwi adusumira baramuhaye akandi kazi ka leta. Mu miryango hariho ababaje hagati barabumvikanisha ku buryo basubiye kumvikana. Ubu ishengero ry'abagenzi riri mu ituze, imiryango yarasubiriye hamwe. Iyo baba ubutungane bw'ukuri Bunyoni na Tibia bari guhanwa co kimwe nk'abibye igihugu, ariko ntibyigeze bikorwa. Ubu ni ubutumwa bwerekana ko ibintu bitoroshe na gatoya muri CNDD-FDD, kandi bikaza byerekana n'ibyo umunsi Perezida Evariste Ndayishimiye ari gutangaza, aho ku munsi umwe avuga ko amafaranga ariyo yabuze kugira ngo bagure igitoro kubera ko abarundi bashora ibintu bike hanze y'igihugu. Mu nyuma akagaruka avuga ko abazingamitse ubutunzi bw'igihugu abazi, kugeza aho azi umutegetsi ukomeye cyane ushaka kumutembagaza ku butegetsi wanze ko igitoro kiboneka mu Burundi. Ariko ikibabaza ni uko Perezida Evariste Ndayishimiye atavuga uwo muntu watumye igitoro kitaboneka ngo ahanwe. Benshi bakibaza impamvu ahana abandi ariko abasuma bakomeye bangiza igihugu ku rugero rukomeye cyane ntibigere bahanwa.
Leonce Ngendakumana we akavuga ko ibiriko birabera muri CNDD-FDD biteye ubwoba kandi akavuga ko ikosa bakoze rikomeye ari uko abarundi bashigikiye CNDD-FDD. Impene iribyarira akaziri, none isukari izobura tuvuge ngo irahari? Abanyeshuri bazoreka kwiga tuvuge ngo bariko bariga bifise akamaro? Abantu bazonyuruzwa ejo batorwe ibiziga tureke gukoma induru? Byoshoboka ibyo byose aba-CNDD-FDD babona byashoboka? Murabegera mubabwire muti nimwabandanya mukora amakosa Frodebu izoyashira ahabona mukore ico mushaka. Kera twavuga ngo hakumirwa abahutu, ariko aho umugambwe CNDD-FDD ugeze usigaye ukumira abatari bakeya ndetse abarundi bose. Umaze imyaka 19 nturaha akazi n'umuntu n'umwe wo muri Frodebu, kandi nitwe twabashigikiye igihe bari mu ishamba, ariko igitangaje nta na gito badufasha. Abarundi bari mu bibazo bitandukanye kandi bikomeye, ariko nanone bakemeza ko ibiriko biraba byose nta handi biriko biraturuka ariko Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi amakuru adushikira akavuga ko inyinyurana ririko riraba hagati ya Gervais Ndirakobuca ndetse n'umukuru w'igihugu rishobora gusiga risambuye igihugu c'u Burundi. Umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yoba ariko araca mu bihe bitoroshe na gatoya, iruhande y'ukungene asigaye aboneka gake, iyo abonetse naho agakoresha imvugo y'umuntu ataco ashoboye. Ubu harakwiragizwa ibihuha byinshi bivuga ko yoba ari mu nzira yo gutanga imihoho. Kuba umushikiranganji wa mbere mu gihe umukuru w'igihugu afise ububasha bwose bisanzwe bitoroshe. Kuba umushikiranganji wa mbere wa Perezida Ndayishimiye byo biza biruhishe kurusha. Gervais Ndirakobuca aruhishijwe no kutubahirizwa mu mabanga ajejwe, aruhijwe no kuyovogerwa mu mabanga yiwe. Azubahuka gutanga imihoho canke azorindira abogozwe? Hano turagaruka ku bimenyetso by'ibihe bitoroshe Lieutenant General Gervais Ndirakobuca ariko aracamo muri no minsi. Imvugo itangaje ku muntu arongoye leta, uretse ko abarundi basigaye banamwibagira kubera avuga gake. Gervais Ndirakobuca yumvikanye muri aya mezi aheze akoresha imvugo itandukanye n'iy'umukuru w'igihugu nyuma y'igitero giheruka i Buringa mu ntara ya Bubanza, aho abegereye Ndayishimiye bo birwarika kwagiriza u Rwanda. Gervais Ndirakobuca yakoranije abajejwe intwaro n'umutekano mu karere k'uburengero bw'igihugu agira ati abateye turabazi, ni bene wacu, ni abana bacu. Imvugo isa niyegeranye n'iya Perezida Kagame w'u Rwanda, we yavuze ko atawateye u Burundi ahubwo ko leta yiteye kugira yagirize u Rwanda. Ejo bundi mu nama nshingamateka Gervais Ndirakobuca yabajijwe ku kibazo c'ikena ry'ibitoro, yishuye ati nk'umushikiranganji wa mbere nta nyishu mfise y'ico kibazo. Ejo mu gikorane Ndayishimiye nawe avuga ko umutegetsi uhari watumye igitoro kitaboneka ari umutegetsi uhambaye cane mu gihugu. Ni ukuvuga ko inyuma ya Perezida nta wundi uhari uretse Gervais Ndirakobuca. Mu bindi bihugu umukuru wa leta yishuye gutyo yoca asabwa gutanga imihoho hakaza ubishoboye, ariko hano yari avuze ikintu gikomeye. Murazi wacifatiye mu ntoki, genda mumubaze ico ariko arakora. Mu ijambo rigufi cane General Ndirakobuca yari ahejeje kubwira abashingamateka ingene abohewe amaboko imugongo ku buryo hari ibibazo adafise ko ijambo, kandi ariwe mushikiranganji wa mbere. Mu ndwi nka zibiri ziheze Ingozi ho haratomoye neza ko atazoreka kuvuga ibitameze neza naho ataco ashoboye kubikorako. Yagize ati ikibi nuko novuga amakosa, imvugo yumvikanamwo umubabaro ku mutegetsi ubundi azwi avuga ategeka gusa, ariko hano akabona amakosa akisanga ashoboye kuyavuga gusa atangingo ari bufate. Ntibyoroshe kuba umushikiranganji wa mbere wa Perezida Ndayishimiye. Igihe Generali Arenguiyome Bunyoni yakurwa, hari umurwi mutoya w'abajenerali wamuhamagaye ngo asigure uko byabagendeye bene Perezida Ndayishimiye. Yoba yabishuye ati ninde yobashobora gufasha umuntu avuga ko azi byose kandi ashoboye byose, igisata cose avuga ko ibikorerwamo ariwe abizi, nta numwe aronka n'ico avuga. Evariste Ndayishimiye ntiyubahiriza abategetsi bo munsi yiwe.
ibibazo bijanye n'ubushikiranganji butandukanye abyivuganira n'umushikiranganji umwe umwe byerekeye, ntabicisha ku mushikiranganji wa mbere. Abashikiranganji arabategeka atabamenyesheje uwabatwara. Bamwe muri bo usanga begereye umukuru w'igihugu kurusha umushikiranganji wa mbere. Muri ico gihe umushikiranganji wa mbere asigara ata kibanza agifise kandi atubahwa n'abo atwara. Mu gihe umukuru w'igihugu yama ku rubuga umwanya wose akoranya inzego zose, umushikiranganji wa mbere arabura nawe ico akora mu gihugu hagati. Niyo mpamvu Gervais Ndirakobuca atakiboneka mu gihe akiri umushikiranganji w'umutekano n'intwaro yo hagati mu gihugu, yaboneka umwanya wose ariwe atora umuti w'ibibazo. Umushikiranganji wa mbere agira ikindi kibazo gikomeye kijanye n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye. Uyu nawe nyine ariha ububasha bwo gutegeka abashikiranganji bamwe bamwe, ahandi naho akiha kurangura imirimo imwe ya leta. Imfashanyo zihambaye z'igihugu arazihindukiza akazijana mu migambi y'ishirahamwe ryiwe, akongera agasaba abashikiranganji guhagararira iyo migambi. Umushikiranganji wa mbere yovuga iki imbere y'umupfasoni w'umukuru w'igihugu? Uko imigenderanire ya Generali Bunyoni na Generali na Angeline Ndayishimiye yari yifashe nabi cane, niko n'iya Generali Ndirakobuca na Angeline Ndayishimiye yifashe nabi cane. Igihe Gervais Ndirakobuca yashinga leta, hari umushikiranganji yavuze ko adashobora kumugira muri leta. Ni Tade Ndikumana bari barashwanye igihe bari basangiye kurongora ikigega co kurwanya coronavirus. None Angeline Ndayishimiye yaherutse guhitamwo Tade Ndikumana ngo amubere umuhuzabikorwa mu biro by'umupfasoni w'umukuru w'igihugu. Tade Ndikumana afise igihangararo c'ubushikiranganji, nk'uko Angeline Ndayishimiye yoba yahaye ubutumwa Gervais Ndirakobuca ko ata jambo afise mu bikorwa by'umupfasoni w'umukuru w'igihugu. Uturwi two gutembagaza umushikiranganji wa mbere. Mu gihe umushikiranganji wa mbere atubahirijwe n'umukuru w'igihugu, bamwe mu bashikiranganji baca baja mu migambi yo kumusubirira. Twarababwiye ko hariho akarwi kashizweko ko kwamamaza Albert Shingiro. Ako kagiye mu matwi y'umukuru w'igihugu karamwumvisha ko Ndirakobuca adashoboye amabanga yamuhaye, yamusubiriza n'umusivile nka Shingiro. Kugeza ubu ntawuzi ko Evariste Ndayishimiye azumvira ako karwi. Amatwi adusumira Angeline Ndayishimiye we ashaka ko Ndirakobuca asubirirwa na Liyetona Generali Gabriel Nizigama batazira Tibia. Angeline Ndayishimiye asanzwe yifuza ko amabanga akomeye y'igihugu yose yicaramwo inshuti ziwe. Iki kumbure nticoroshe ko umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere baboneka bava mu karere kamwe. Amategeko ntabibuza, ariko abandi bajenerali ntibovyakira neza. Ntibyanatahurika ko umukuru w'igihugu agena mu mabanga nk'ayo umuntu yari yakuye rimwe na Bunyoni amwagiriza ubusuma. Azotanga imihoho canke azorindira abogozwe? Amasoko yegereye Gervais Ndirakobuca aravuga ko aruhijwe no gufatwa nabi. Baravuga ko intumbero yo gutanga imihoho yoba yarayimenyesheje bamwe mu bihangange mu butegetsi, ariko ntawuzi ko yokubahuka kuvuga ku mugaragaro ko atanze imihoho kumwe Alice Nzomukunda yobikora muri Nyakanga 2006. Ibyo abikoze byosa no kwiyahura. Rimwe mu masoko yacu mu iperereza yaratubwiye ko biteguriwe guhagarika Gervais Ndirakobuca hamwe yohirahira agatangaza ko atanze imihoho. Atatanze imihoho azorindira ico Perezida Ndayishimiye azomukoza aho azoshakira. Mu kurindira Gervais Ndirakobuca azoba aranywa umuti urura, nk'uko nawe yabyifurije abarundi igihe kirekire. Hagati aho abarundi barindiriye inyishu ku bibazo bibahanze, mu gihe urongoye leta yemerera ko atabyo ashoboye. Gusa amakuru adushikira nyuma yaho Perezida Evariste Ndayishimiye atangaje ko ari umutegetsi wabujije ko igitoro kiza, nuko umutegetsi atawundi ari Gervais Ndirakobuca. Akaba n'amakuru avuga ko ubu ngubu umwanya uwo ari wo wose ashobora gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.